yabajije avuga none ivyo bibazo mu bitorera inyishu gute? Ikibazo c'amahera y'agaciro n'igitoro ni ibibazo bifatanye. Kugira ugura igitoro bisaba ko ufise amahera y'agaciro. Si twe twabigize niko biri kw'isi yose. Rero ntushaka kugura igitoro udafise amahera y'agaciro. Rero ikibazo nyamukuru ca mbere co gukemura ni ikibazo c'amahera y'agaciro. Uti ngo muri FPN mwebwe ico kibazo mugikemura gute? Muri FPN twababwiye yuko hahuriye incabwenge, ugwaruka gwize, ugwaruka rurondera, twariyumviriye, twararondeye, turiyumvira mu bumenyi dufise. Ico twiyumviriye ca mbere cokogwa nababwiye nkitangura ikintu citwa libéralisation du marché des devises, guharanira ubwigenge bw'amahera y'agaciro. Ngira ndabisigure ngene vyogenda. Amahera y'agaciro, uko amahera y'agaciro agoye kuronka niko azimba. Wewe uri umudandaji canke uri umurundi ufise amarundi ukabushaka amahera y'agaciro, uko bikugora kuyaronka niko azimba ku isoko. Uko ugenda mu banki yawe ukayabura niko uyafise atari muri banki agusaba amarundi yishakiye. Rero ico kugira kigabanuke, ica mbere na mbere hari ingingo zibiri zafashwe zatumye amahera y'agaciro akena gose. Bibajije ngo mu kuzifata bagira batume amahera y'agaciro aboneka, kumbe vyaciye bituma sinzi ko muribuka heze nk'imyaka 2-3 amahera y'agaciro ava ku 2800 acara duga agwa ku 3000 caragenda n'ubu ntarahagara guduga. Urazi izo ngingo bafashe zarizo zatumye bizima. Ingingo ya mbere igihe babuza yuko amashirahamwe canke izi organisation internationale zikoresha amakonte yazo zigashobora kurotira amahera y'agaciro. Ni kuvuga iki? Iyo dufate nk'ikigo mpuzamakungu kirungitse amahera y'agaciro mu Burundi kikayatora mu mahera y'agaciro, kigahemba abakozi babo mu mahera y'agaciro, kigahereza amafrais de mission mu mahera y'agaciro bitayigoye. Ni kuvuga iki? Bajya abantu bose baronsa ya mahera y'agaciro bayagarukana, sivyo? Ekonomi, igisata c'ubutunzi kirafatanye. Ingingo yose ufata irafise ingene yica bimwe canke igakiza ibindi. Rero amahera acaboneka, arasirikira. Amahera gumazunguruka. Uko amahera atazunguruka niko bizimba. Rero ingingo yo kubuza amashira hamwe canke kubuza amashira abikorera utwabo kubikura amahera yabo bakoreye y'agaciro azoguma tuma idolari rikina mu Burundi. Ingingo ya mbere ni kuyareka. Mwibaza ngo abariko aragenda bajya si yatuma duga, ahubwo bajya uko abantu bizera Burundi bakarungika amahera y'agaciro ku bwinshi mu Burundi, abo bayarungitse ku bwinshi bakayatora uko bishakiye, amahera araboneka. Nivyo birumvikana ko leta ikeneye amahera. Mugabo jewe ico no bahanura suko boca bababuza gose, oya, ahubwo niba bareke mugabo bapfume bashiraho ikori. Uwo muntu afise amahera y'agaciro yazanye umuriyoni w'amadolari, nimba mureke ngo atware yose umuriyoni, bapfuma bavuga leta wewe ukabushaka gutwara amahera y'agaciro, leta izogumana ibice 10%, ibice 5% vy'ikori. Ni kuvuga iki? Mu miliyoni umwe w'amadolari 50,000 bigumye muri leta canke 100 bigumye muri leta, kugira nawe ukoresha amahera y'agaciro. Kwera utagize uko, wa wundi akora ucambere ubuzi aca yugara ubuzi, ntasubira kuronka amahera ahemba abakozi biwe ntibasubira kuronka amahera y'agaciro. Abagenda kurangura ku isoko ntibasubira kuyaronka mu mabanki, kwera uwonye yayazanye ubwinshi akayacisha muri banki. Iyo banki nayo necironka amahera y'agaciro ihereza abadandaji babandi bagenda kurangura vya bindi dukoresha ku munsi kusi mu isoko, bimwe bizimba, amasosi, tomati, amavuta yose acaboneka. Kwera iki baba baronse amahera y'agaciro bitagoranye. Rero ingingo ya mbere twokuraho niyo yo kubuza abantu kubikura amahera y'agaciro. Umuntu wese mukugurura ico gisata. Ica kabiri,
bagasubira kugurura bakareka ntibavuge ngo amahera agaciro adandazwa kuri iki gisata bivuze liberalisation ni kuvuga ry'ama bureau de change yareke akora ukuri kwamye umwe wese uko yayaronse mu buzima abantu ntibanganye ubukerebutse ayafise ayadandaza ku giciro runaka mureke kubera mu minsi ya mbere muzoca mubona mu minsi mikeyi mu mezi 3-4 ajya amahera yahora yari ku bihumbi 8 hafi ibihumbi 7 akoroka ku 5 n'ibihumbi 4 kubera hareba yafise n'abatayafise none ingorane dufise nuko mu Burundi dushaka ko abantu bose bangana umunsi umwe ntibikunda hari abafise amavuta yo kudandaza n'abandi bafise amavuta yo kurondera birumvikana rero ifo guharanira yuko igisata c'amahera y'agaciro cigenga bacugurura ntibashiremo amategeko menshi atuma amahera y'agaciro agora kuboneka bagashira amategeko ahubwo yorohereza abantu bashaka kuzana amahera y'agaciro ku bwinshi mu Burundi hama yashika ngaha uwo muntu yayazanye akayabikura bitamugoye atarinza kugenda yumvire nk'ubu karorero wewe uri mugwiza tunga uradandaje urashoye amavoka hanze urashoye icaco cose ibiyoba barakurishe $1 ushoye aho muri Tanzania barakurisha $1 mugabo ntufise burenganizira bwo kubikura ayo $1 wewe bakenera gufata ingendo ugende kuvugana nabo mukorana iyo ngendo ukacubura $1 uyafise kuri konti wayakoreye ucugenda kuyarondera hehe kuri wa wundi wo mwibarabara umwe wo mwibarabara nawe yifite ibiciro vyiwe rero kugira uyironse ikuzimvye nawe bidandaza vyawe uzoca bizimbako nuko rero ibintu bizimba ico gibazo nagitevyeko cane mugabo nico nyamukuru nico cambere cishe gihagaritse ubuzima ubutunzi bw'iki gihugu cacu c'u Burundi rero ikintu cambere twoharanira nk'abashinga amateka nuko gisata c'ubu c'amahera y'agaciro cigenga bakiriberaliza kwigenga si kuvuga ko kitagira amategeko kibandanya kigira amategeko kibandanya gifise abayaraba mugabo borohereza ayo mahera y'agaciro kuza ku bwinshi kandi ntihabe yuko umengo uzanya amahera y'agaciro ku bwinshi baca bakwiruka ko bakubaza ibibazo bakudondagiza wayakuyeho uri umudandaje wadandaje barabona aho yavuye sayo ubusuma mugabo ukamengo ukoze icaha kwinjiza amahera mu Burundi rero ivyo nivyahagarara sivyo wa wundi yifitiye $1 mwibarabara bakareka kumwiruka ko bamufunga bamuhora ngo arafise amahera y'agaciro ngo vuga aho wayakuye ivyo bigahagarara uburundi amahera y'agaciro igiciro kizokoroka ku isoko mu kweraza babonetse mu banki ayo mukuri abonetse nta numwe asura kurondera ayo yamagenda ico rero kikaca kibi cyambere ica kabiri igitoro ni inkora mutima nivyo turashaka kuba tuyafise amahera y'agaciro mugabo kuyaronka siko kuronka ibitoro tutabeshanye hari imvu nyinshi ni gisata kitoroshe utakizi sinka kujya ufata ngo uragiye ku isoko ngo uraguze umuceri ngo kubera ufise amahera ngo uraguze gucuza bisanzwe niko vyari biteza kubura mbwa siko biri ni gisata kirimwo abantu benshi bavuga mu gifaransa newe aba intermédiaire benshi rero ni gisata kandi gisaba yuko swat ufise amahera y'agaciro mugabo bisaba ko ufise n'abahinga bateza gukurikirana ico gitoro kuva kwihinguriro uronsa amahigwe kora kera Burundi nitwagurira ihinguriro twagurira abakomissionnaire twagurira abo abaranguye rero ubunye nararumvise ko Burundi ko ragereza kugurira directement aho bahingurira ico gitoro ari ikintu ciza cyane gituma igiciro kigabanuka mugabo bisaba yuko haba ufise ico bita chaîne d'approvisionnement sivyo urutonde rw'abantu biwawe bafise ubwo bumenyi kandi bakora muri transparence bakoresha n'ubuhinga bwa none uno munsi ibintu bira informatize ntushobora kuvuga ngo uriko udandaza igitoro wandika mu mpapuro ngo ikintu umuntu ashobora guhindura ejo oya biteza kuba informatize amahera akava muri banki nkuru agenda direct ku muntu yahinguye ico gitoro hama ugakoresha aba transporteur wizeye hama ico ni cambere ikintu ca kabiri gituma igitoro kigorana kibazo cy'igitoro kigoye mu Burundi kitari kugorana nukungene igitoro ari gisata encore une fois nka kujya kwa mahera agaciro umengo hariho bamwe bavukanye amahigwa yo kukidandaza abandi batakirekuriwe bateza kukiriberaliza bateza kugurura abantu bari bo bose wari we wese
afise ayo mahera y'agaciro ufise amahera dolari 100 genda ugura iyo bido aho muri Tanzania uzane ufise igihumbi c'amadolari genda ugura iyo citerne uzane ufise menshi gura ayo masiterne menshi mugabo ntibivuge ngo ni naka mwene naka canke akagwi k'abantu 10 aribo barangura bonyene aribo bafise ngene bumvikana bavuze no munsi dusohore maritira ya yindi bise turayimana ngo ikibazo giteza kuba ikibazo bateza kuriberaliza nka kujya biri mu bihugu bibanye ngaha aho n'igiciro ntibakeneye guzokoreta ishinga igiciro reka abarundi bose benshi barafise uburyo bwo kurangura igitoro badandaze bakirangure badandaze ku giciro bishakiye kiboneke ni nka kujya komera y'agaciro uko azokwinjira ari menshi kandi ufise ubukerebutsi akavuga je ndazanye igikerebutsi muri leta mwashinze 2000 mugabo jewe ku 5000 kiraboneka abantu bazokigura uyundi wowe bitanazi iminsi haza n'uwundi avuga je ndafise 4 ndafise 4 kizoca gikoroka mugabo ureke mburi murundi yifitiye amahera umworohereze aza nico wewe ubandanye gusa ukurikirana yuko bikozwe mu mategeko bakurikiza amategeko bazwe abo bantu mugabo ntihaba akagwi k'abantu 10 baronka badangura igitoro bifatanye na y'amahera y'agaciro heba akagwi k'abantu 10 bagenda kuronka amahera y'agaciro muri banki nkuru abandi bayarondera mu zindi nzira ni muhagarika iyo ngendo ko ari abantu bayoronka mu mbande udashoboye kubona ko ukorana na banki yawe uri umudandaje banki yawe idashaka kukwizera canke udafise ubwo buryo reka kudandaza igitoro leta ntisubire korohereza abantu ngo naka canke naka ngo kubera azinaya naka ngo araranguye igitoro oya bihagarare murabe ko igitoro kitaboneka bareke umuntu wese afise amahera arangura ibido arangura uhuye n'umuntu yifitiye akabido ntumufate yirondeye ku 5 litre akaba yashoye agahene kiwe kugira agura agatoro ko gushira mu mashini muri groupe canke iki mureke ni nka kujya kwa amadevize n'igitoro bizohera ari uko biretse kuba ikintu urinda kwinyegeza plus ikintu kiba abundant ikintu plus ikintu kiboneka ku bwinshi plus kizimbuka uno musi abantu barababaye dukeneye gusa gushikiriza nka FPN gushikiriza uwo mubabaro tukerekana ko turi umugambwe tuzi ko tusangiye mubabaro n'abarundi bose tutari umugambwe ufata ukambara imitamana ukatuga mu ikamyonete ukazana oparere ugakoma induru mu muyaga mugabo vyukuri ibibabaje abarundi utazi namba ukarengana mpagara hajya muri kwisoko abantu batonze ku ruzuba kuva saa 6 gushika saa 11 nijoro bukira bari hajya ku murongo wewe ukaza ugacako na bafri samirana bakubita umwotsi wa mazutu wigira nabo babuze mazutu kugira batahe muhira